Depuis ton départ, je me sens à part. Mon cœur réclame de te revoir. Alright, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndaguha ikaze uri kuraturawa right now kuri telefone yawe cyangwa kuri television yawe. Ndaguha ikaze kuri ino exclusive interview tugiye gukora kuri Isanamu TV online, and major thanks nimba umaze kugira subscribe kuri YouTube channel yacu. Hama ndaguha ikaze mu kiganiro cyiza ngiye gukorana n'umwe mu bakenyezi baririmba cyane. Nimba umaze kuja mu makaraoke atandukanye uramaze kumwumva araririmba. Ladies and gentlemen, ndasabye tumwakire mu bwami bwa Isanamu Media, the beautiful yitwa Olga Lori Ntaganzwa, abenshi mu muzinga Olga Lori cyangwa umwandisi wa ndirimbo Affection. Ikaze. Murakoze. Umeze neza? Yego ndashima. Muraberewe cyane. Merci. Yeah. Guys, it's been a long time. Naramurondera dukorana ikiganiro nkamu. Mana we. Bujumbura. Okay. Ngo ntihaba ubishaka. Abo bishoboye. Usa. Ndagiye kuba watugendeye no munsi kugira ngo tuvugane ibintu bitandukanye. Olga. Murakoze nanje kwa mwanyumviriye. Ubuzima bumeze gute? Umeze neza ndashima. Kuba umumama naho, how is it? Biraryoshye byumva. Ujya mwana wawe yitwa gute? Liora. Okay. Hamiji Kirundi? Ishimwe. Ishimwe Empress Liora. Oh my gosh. Oh la la, barasafise umwana mwiza cyane. Nimba ukurikirana Instagram yewe uramaze kumubona yama postinga cyane. Niwo mugenzi wiwe wa mbere ngi. Abantu wa mbere. Okay, ugerageje kuraba ujya mwana wawe Olga. Arafite talent yo kuririmba? Arafata gusa cyane, ari afite ubwenge bwinshi. Afite ubwenge bwinshi par rapport y'imyaka yiwe. Ari mu kangahe? Oya, cyane mutafite 2 ans. Okay. Urumva afite ubwenge bwinshi kuruta imyaka afite. Okay, nk'ubu bishitse akakubwira ngo mama ndashaka kuririmba nanje. Wo byakira gute? Numubwira ni ego nta kibazo, umugabanzi kwanze uheza amashuri hama ivy'imuziki bijemo mu nyuma. Nk'impanuro muhanga umuvyeyi yo bari nyabaki? Kuraba icyo ashaka kwanza, kuraba icyo ashaka. Hama donc nimba ashaka kugira umuziki akawugira nka carrière pas na amusement. Ego. Kuva muri 2008, kuva muri 2007 uri muri carrière y'umuziki. Yatanguriye muri gospel music, aririmba muri chorale, aravayo, sasa cyaravuga ati ngomba nje kuririmba secular music. Ndashaka kumenya ni giki cyatumye uva muri gospel music uza muri secular music? Novuga icyambere kwa naririmba muri gospel cyandavamo kubera nakunda cyane gukurikirana ibyo bindi. Hama chandavuga kubera ikintu tonta basingire carrière nanje. Rero gukora muri gospel nimba muri chorale ntabwo navuga ati nagira ngo carrière ngwiri ku ruhande oya. Exactly. Hama rero araflo amamagaye kuririmba muri the cousin. Chandavuga ati kubera ikintu nanje ntogerageza. Muri eglise babifashe gute? Bari yakiriye. Okay. Hama nta majambo yatandukanye wagiye uraronka? Oya no. Okay. Hama abantu batandukanye barakumva muri the cousin muraririmba mumara imyaka itari mike muririmbana. Ni giki cyatumye uva muri the cousin? Lolilo aje. Aje yaransabye twarimbana. Hama kubera kuririmba muri the cousin no kuririmba indirimbo ku ruhande ntivyo ari kunyorohera. Cyangwa ati kamve muri groupe. Kora muri groupe buganye uba habahugaye hari ikintu kiba cugaye nyine kuko ntabwo uboneka nkuko biba bisanzwe. Cyangwa ati kamve muri groupe reka nanje basimboneke nka Olga apana nka the cousin. Ego. Okay, ucutangura kuririmba na Lolilo. Nico gihe watanguye amakaraoke? Ego nyuma namaze kuririmba na Lolilo nk'indirimbo stari nkeya niyo na change kugira karaoke na Peace and Love. Mbe Lolilo mwaririmba gute kijya gihe? Mwaririmba like abagenzi gusa cyane? Ego. Twarahuza cyane. Mwaririmba indirimbo zingahe? Nyinshi. Nga? Chasi n'iki giti kiri muri nyinshi bro. Nimba ushaka ukundanya. Hari itwa Maibu, hari uri hehe, hariho ni nyinshi twarembanye vraiment. Experience yo gukorana na Lolilo yari imeze gute? Lolilo en tout cas n'umukozi.
kenca mbere n'umukozi donc ndi kumwe na Lolilo nta kuryama vyari birimo umva yaravyuka kacaza muhira kamya uri gaciye muri studio umva ntiyama umwanya wo kwicara yavuga ati fuko dukora urumva experience niko nabona ko ari umuntu nyine avuga ati uyu antukani naririmba nawe hari hano ushika kuko bidi afise antukani ndibazane bakibayifise nga after kuririmba na Lolilo waragize igihe nyene urahora uraja mu gacerere kijye gihe wari wagiye mu biki nari mu Rwanda nari mu Rwanda bari muri karaoke gusa ego nari mu Rwanda kandi uretse ko mu mahanga biragoye kugira donc kudakora rero karaoke ntwara umwanya mwinshi cyane par rapport y'ibindi byose karaoke yarariha cyane ego muri mirije kuzosubirayo by the way oya muri cool band yego okay hama gukorana na Lolilo bica byongereza iki muri career yawe apart yo kuvuga ko gukorana na Lolilo wari waciye umukozi cyane antika Lolilo yaratumye menyekana kora benshi ari batari banzi muga kubera akarorero kubera igihe twakoranye na Diamond antuka hariyo ikintu kinini yayongereje kuri jewe iyo ndirimbo urashayibuka agaparti waririmbye akanibuka ni depuis ton départ je me sens à part mon cœur réclame de te revoir akunda kibuka ibindi yari iyo ndirimbo gukorana na Diamond hama muri iki gihe ugerageje kumuraba numu icon muri East Africa ndetse n'isi nzima iramuzi nka nk'umuririmbyi aririmba neza ageze ku rwego runini ni giki biheza bikaguha muri image ya career yawe sindabivuga ko kintu kirekire cyane kuko Diamond ahari naho jewe ndi igihugu ndimwo n'ibintu bibiri bitandukanye umva ari mu gihugu giteye imbere par rapport n'ibintu vya music natwe ino haracari akantu kabuze kataragenda neza urumva sinobigereranya cyane hama rero ndashaka kumenya impamvu watanguye career solo yawe novuga ndafise ijwi ryiza exactly kandi ndaciye ko nakarongo hasi biri muri gra biboneke urumva ndafise ijwi ryiza abantu benshi bakunda kumbwira Olga kweri kino ni ugumuririmba karaoke gifata ubivange ubicange ugire karaoke uririmbe n'indirimbo zawe bizogufasha mu minsi iri imbere kuko karaoke irashobora guhagarara mugabo ufise indirimbo zawe hari ahandi hantu bishobora kukugeza hama cyanavuga ati kubera iki none nobikora ucuza uzanye indirimbo yawe ya mbere yitwa donc mvuga après mvuye mu Rwanda après mvuye mu Rwanda nazanye fresh fresh muga kubera sinari bwa kandure cyane bwamenyere kandi no ko nari maze igihe kinini ntari ngaha fresh nabwo yafashe gato nyene hama kubera ibintu by'uburyo biragorana ndabasaba kandi icara gato hama mu nyuma candaronka abantu bamfasha barambwira bamfashe management cyane yari nka management nyene irambwira imfashe hama niho twaciye dukora ijya ndirimbo affection ego Imana abantu barayakira neza kubera ibana ariko n'ubu legends tuvyumva nawe barayakira neza hama hari ibintu nyine bitagenze neza entre je nabo tutumvikanye ko abo bantu bagufasha tutumvikanye ko kubera ko burya usinye ahantu bigusaba ko ukora kuko uri wenyene uragerageza gukora uko ushoboye naho uteba mu gurakora muga uzi ko ufise abantu bagufasha ukaca wicara nta sense babifise rero mbonye kumengo sindiko ndakora none naciye mvuga ati reka base nipambane na hali yangu mbandanye nyene niruka kuko naho ndabikora niho naciye nkubita nyene hariya na hariya nyene abagenzi baramfasha gushika ndasohora basukule nk'ubu tuvuge haje nka management kavuga ati ndashaka kumutora Olga Lori ni bihe bintu kenshi ukunda kuraba inuvuga ko nk'igari experience ya mbere naringize yero bwa mbere je nkoranye n'abantu gusa ahubwo ubunye sinovuga ngire muri management hago no bavugira tukorane nk'aba partenaire niko novuga
tugafashanya entre twebwe nyene nimba hari ico mufasha je nanje nkakibafasha donc tukugira 50-50 experience yo gukorana na Big Fizzo novuga ko kuri jewe cyambe yari nka rêve abanzi abantu bari proche yanje bazi ko ndamufana gose kuva kera gose ndamufana rero gukorana nawe novuga ko nka rêve yabaye réalise hama acambera nuvuga gute nyene nk'umuntu ko azi ko ndumufana wiwe ambera umuntu ntuvuga no kunda ivuga nabandi ivuga buri munsi ndamushimira okay experience hama challenges mwahuye nazo zari intambamye zitandukanye mu gukora affection Fizzo naramubwira nagiye gusaba rendez-vous muri studio ndamubwira ndamutelefona ndamubwira bamaye rendez-vous ni nta kibazo na kimwe araza vraiment ku mwanya turakora twatashe nka 2 heures 3 heures ndibuka aranyitangira nyene bikwiye umunsi wa video uko nyene wanashaka ndibuka Ella yambwiye ati Olga Fizzo arakuba koreke aje anyarutse kuzi namwe ati no ni ubuntu nyene nagiriwe nta kintu special novuga nagiriwe ubuntu nyene ko nashoye kwitaba akaza gukora video akanyitangira kabisa yego okay congratulations by the way ni indirimbo nziza cyane ugerageje kwiraba no kuri YouTube bisa amezi 5 ikaba ifise abantu ibihumbi 100 iri kwija muri ibihumbi 120 yes namateka kuri jewe en plus nematike kinini anasohora ni giki byakwigishije by the way byanyigishije ko mu Burundi ni bakunda umuntu yicara abaryamika n'ubaryamike bahe hamani bakunda bazobona ko bagushigikiye batakunze naho uzokihangana mugerageze kandi gukora cyane kugira so yanukwe ubashimisha donc ntuwicare then uzozura duha indirimbo za back to back nyinshi nuzozura dutinze yes no sakwatevye nazakwate mugabo bavyumve yuko nkora DJ nyene nawo ndikunda korana nawe urumva nose ubwo buryo niho ndasoba nari mfise inyota yo kubaza kino kibazo akenshi abakenyezi muri music industry ni zihe ntambamye mukunda guhura nazo nkamwe muri mu mazigiye kinini muri remba jewe nka reka mvuye basi nka jewe nka Olga nta kintu special nahuye naco abavyeyi banje baranyorohereje mu bintu byo kuririmba barashigikira hama mu bintu vyerekeye aba producteur biki barafashije sinovuga ngo naranse ngo abantu bango bankuroga cyangwa ngo bansaye ibindi mugara kandi kana iyo umuntu ashaka ko so indirimbo uzona kwandika message ko nukuruka Imana ngo ndagukeneye cyane cyose ngo ni diri ndagukeneye gose kacumbye ati mbwira none ngo ngimo WhatsApp yawe ngo bimwe ndikubwira kacumwa WhatsApp kwandikiye ngo none ngo mbwira ngo ukeneye ngahe ukeneye ngahe kugira ngo turyamane kaje bibedi none eske muri uririmbye niyo image baguhaye kaje ni bafata guta umuntu umva ivyo bintu birambangamiye nashaka yabuze kuri Instagram apana Facebook ngo yandike ngo kwansaba nimero hamubwira isaba nimero umempanuro z'akazi kanje umucange umubwire ati ndafise idiri ndaguha inzanira amahera bijanye n'akazi kanje apana ivyo bindi none uri kugerageza gute guhindura iyo image kuri abo bantu bafise ivyo vyiyumviro nk'ivyo je gusa ubu cyo nokora simbona ko nubandanya nyene shavura cyangwa ndabishura no kuri bamba bari vraiment no kuri nabazibona uwo ntishuye message ni kubera vyamaze kongera ahantu nuzo ko kwishura umuntu message amakugira ibintu nk'ivyo so ikintu nzokora nimba ufise dirumbwire vraiment iboneke inyandike directement ndayisome hama tuvugane bikurikira okay ubugenzi bwawe cyangwa ubucuti bwawe na cyane Queen bumeze gute meze neza no mu best friend wanje okay uyu munsi uvuze ngo mukorana indirimbo na cyane Queen wibaza ko iyo bari indirimbo imeze gute y'urukundo cyangwa ari indirimbo yo gutambika kweri yo gutambika muze gusha yo gutambika kwera ba wanashaka isanzwe ihari muduha umwanya gusa exclusively mwarayihejeje yaraheze asiye gusa ko dushootinga video wow okay
apart yo kuba muririmbana mukunda kuba muri kumwe n'ibindi bintu mukorana novuga Chanel ni nka sister ndamwita nka grande sœur wanje kuko kuva 2000 donc twariganye kuva muri 3e primaire hama tura kandi no mu by'umuziki kuva 2009 gushika nisa nitugira dutandukana nitugira dushwana nitugira haba ikintu na kimwe entre twebwe umva bisiga ko dufatana nk'aba sister dukorana vyose apare muziki dugana ibintu byose bibaho okay. Oh, thank you so much. Hama iyo ndirimbo abantu bayitege like ngigiye kingana gute? Izokurikira basukule? Ego. Ni izokurikira? Ni wawe featuring Shani Queen? Ego. Okay. Duhagata itobasi. Wendele. Okay. Gusira renze vraiment ko nagishe nyene. Antuka uwunzi jewe akabati na Chanel. Hari ikintu vraiment kiri special ya kabisa. Nikiye kintu ukunda gukora kugira ngo ijwi ryawe rigumere ari rijye nyene kuva kera gushika ubu nanakinge barambuza ko ngamaze akanye ndangamaze akanye gusa ntanzoga no barambuza ko ngamaze akanye ni ibintu byose bikanye mu buzima nkunda ice cream nkunda koki kanye amazi akanye rero nta kintu nakimwe nkora nta vy'amaginwa nta bukinwa nta ndimu njya nta kintu nakinwa ndiko ndabesha nta nindi ngwarugwaye nta nindi ngwarugwaye no wow ni vyiza cyane yego vraiment ni vyiza hama nko mu kurangiza ikiganiro cyacu ndashaka uvugane utubwire ubutumwa bwari muri basukule n'ingena bayakiriye basukule urumva nari mvuye muri affection by the way affection warayironse oya sitayironka shaho affection ndaronka urumva nari mvuye muri affection kandi bamenyereye jewe Olga ndi umuntu yitonda murarimba ibintu by'urukundo bituntu nyene tworoshe doke ntubahuka hama ndase abagenzi banje ari proche nyene baririmbye biki barambwira ati ubahuka uze nk'uwundi ntuze nkene nkuko tukumenyereye ibintu by'urukundo hama ndi muri studio ndafise ubundi umuntu ariko aramfasha cyangwa ati iririmbe wenyene uvuge ati n'undi n'amapiano iririmbe wivuge uvuge nyene kushushe kucemera gucumva nta butumwa do spécial burimwo ni juste kugira nerekane ko ibintu byose ndabishoboye donc yaba kuririmba iby'urukundo yaba kuririmba by'ubusazi yaba kuririmba ikintu cyacu cyose gishoboka ari kuririmba ndagishoboye yego okay ni indirimbo nziza by the way ugerageje kumviriza ukuntu waririmbye harimo technique nyinshi cyane harimo technique vraiment guswitch kuva muri affection switchinga muri amapiano ni gikorwa kabisa merci nubuhe utumwa ubwira abafans bamaze kumviriza na basukule novuga donc basukule iracari hasi gato kuri question view cyo no basaba nuko bayishigikire bame courage kugira nanje ndabe yuko mvuga ati basi iyo ndiko ndakora ko ariwe nasi nagerageje basi kubasha kubaryohera urumva bayishigikire baje kuri YouTube bayirabe bayipartage bayilikinge baguze ama views gushika naho kugira ikurikira nayo izo zifise poa kuba maze kujya kuri YouTube channel yawe ari akabazo k'amatsiko ariho ama video menshi cyane yatandukanye n'umuziki sivyo sinzi ko maze kuyabona kuri YouTube channel yawe ntabyo urabona ahubwo wowe ari ikintu peut-être ariyo kintu tambadije hariyo yeriko affection ariyo ni iriko basukule rero ya affection hayo nkoresha kwa iyo management navuye ngo banase konsubiza cyane YouTube hama cyanda yireka kugira hako nicara mangira nkakoresha iyindi mbwa nkabandanya nkora yego so urarekuriye guperforminga affection ahandi hantu yego kubera ko urashobora no kwitora ukayishyira hariya nta kibazo na kimwe bayigumanye kubera ntavyo nzi sindabiharura sindabisinyisha n'ivyo okay uri mu myiteguro rero go kuduza ijya YouTube channel nshasha okay
ko ariko baraturaba mutarayumva basukule iri kuri YouTube channel yiwe ya Olga Lori official ya mugende haje muirabe ama mugire subscribe hariya naho muce mugenda mugire oya mugume ko kugira muzoze murayiraba affection mukanya tarayishirako sivyo hama Olga imwe mu migambi ufise nowadays uri kuritegurira gukora ibiki n'ibiki en fait ndashaka gukora ibintu bitandukanye like ubu unye nabonye ko umuziki ntabwo nuronka amahera gusa urumva ndafise ibindi bintu nkora apart ndafise ibintu vya location yiki ibintu vya location by'ibintu vy'imanza amarobe imvutano biki urumva ndabirimwo rero nkaca nshaka muri ivyo rero nkore cyane ikintu cyitwa umuziki paka wandika imbize Bujumbura. Okay, kweli kabisa. Hama n'abahora bakumviriza muri karaoke karibu cyane muri Zanzi cool band twa muziki ryoshe eba enjoy karibu na ngasta kwa tamaze kuza ndagushimiye cyane Olga wakoze cyane kutwitaba hama anything you want to share to your fans? Ndabakunda bagume bari hafi yanje nkuko babikora buri munsi yego. Okay, ndagushimire cyane wafashe kanya ko kuraba ikiganiro cyacu exclusive twakoranye na Olga Lori hama ndakubwire ni nimba utararaba indirimbo yiwe bita Basukule gendo irabe kuri Olga Lori official hama ugire subscribe kuri YouTube channel yiwe kugira ngo uze urabe indirimbo yatubwiye ko yakoranye na Shani Queen. Ndagushimire wafashe kanya ko kuraba ikiganiro cyacu kuva mu nango gushika ngaha hama major thanks kuri wo maze kugira subscribe nimba utaragira subscribe bikore for the love hama yari exclusive. Ndi kumwe na Olga Lori. Until next time, bye bye.